wese agorora ibiganza by'umunezero uvuga uti ndagushima mana. Turanezerewe nk'uko pastor amaje kwivuga. Nukuri uyu munsi n'umunsi mukuru. Twari hano kuva ku munsi wa gatanu mu masengesho tumerewe neza, tuguwe neza, nk'emu yera avugana natwe. Kandi ibyo yavuze yatanguye kubishitsa. Mbega yabishikiza bari ngaha? Ubyerekane. Urusengero rwo rufise umunara usumba mosque y'Uganza. Naho uranza nkazimagirika kuri 13 ubu nzoca ndamumuraba hejuru. Umunara hariya ababyizigiye n'umugiro. Dufise nasho zo kwishengera ryo mu Maramvya. N'umupastori yarambiye ngo ndabaramutse mugore ibiganza makirizo nasho. Dusoma ijambo ry'Imana mu gitabo ca mbere cy'Abami. N'umunsi mukuru umunezero. Kumva ico emu abwira ishengero. Igitabo ca mbere cy'Abami 18 ku kigaburo ca 30 havuga ngo maze Eliya abarira abantu bose ati nimwigire hino. Nuko abantu bose baramwegera. Asa n'igicaniro cy'Uhoraho cyari cyarahombotse. Araheza yabira amabuye 12 nk'uko igizigiri cy'imiryango ya bene Yakobo kingana. Ari wenyine ijambo ry'Uhoraho ryaje ko riti Isirayeli niryo ribaye izina ryawe. Nuko ayo mabuye Eliya ayubakisha icyo gicaniro mu izina ry'Uhoraho. Araheza yimba umuvo ukikuje icyo gicaniro. Uburebure bwacyo aja amajepfo bwo kuzurwa n'ingero zibiri z'imbuto. Araheza akoranya inkwi abaga ya mfizi inuze ayijanjagura mu bikenyeri byayo abigereka kuri izo nkwi. Maze arababarira ati nimwuzuze imibindi y'amazi muyasuke ku kimazi cyo guturirwa no ku nkwi. Barabigira. Arababarira ati nimusuke ubugira kabiri. Barasubira. Arongera ati nimusubire ubugira gatatu. Bagira kuno nyene. Amazi aradenyera atembera ijya n'ino y'igicaniro yuzuza uwo muvo. Maze igihe cyo gutanga ikimazi gitangwa ku mugoroba kigeze, uwo muvugishwa w'Imana Eliya yigira hafi. Aravuga ati ewe Uhoraho, Mana ya Aburahamu, Mana ya Isirayeli, uyu munsi bimenyekane ko ari we Mana mu Isirayeli. Nanje ko ndi umusabyi wawe kandi ko nkoze ibi byose kubw'izina ryawe. Unyumvire se Uhoraho, unyumvire kugira ngo aba bantu bamenye yuko ari wowe Mana. Ewe Uhoraho, kandi ko ari wowe ugarukana imitima yabo. Maze umuriro w'Uhoraho uturatibuka uturira ikimazi cyo guturirwa na zankwi na yamabuye n'umukungugu urigata y'amazi yari mu muvo. Maze abantu bose babibonye barunama bashika hasi baravuga bati Uhoraho niwe Mana, Uhoraho niwe Mana. Maze Eliya arababarira ati nimufate abavugishwa ba Bayali ntagire urokoka n'umwe. Barabafata. Maze Eliya abamurukana ku mugezi Kishona bicirayo. Maze Eliya abarira Ahabu ati genda uduge ufungure unwe kuko numva guhinda kw'imvura nyinshi. Gorora ibiganza. Abumva guhinda kw'imvura ni mu gihugu. Akanyiri k'imvura karinga. Intumbero y'amajambo duteranirako kuri uyu munsi wo gushinga ibuye ry'ifatizo ni ijambo rivuga ngo shiraho ibuye ry'icibutso. Ngo ushyire ibuye ry'iki? Mwabyumvise? Umuntu ari ngaha ategereza gushyiraho ibuye. Twagira umuntu
nanjye nagiriwe ubuntu. Hari agakora se turimba ngo twagiriwe ubuntu, twagiriwe ubuntu, twagiriwe ubuntu. Abagabo babaje mugavuga ati twagiriwe, abagabo twagiriwe ubuntu, mama twagiriwe ubuntu, abasore twagiriwe ubuntu, abigeme bagiriwe ubuntu. Ibintu biraryoshe ko biganza. Nagiriwe ubuntu najewe kubaha. Kandi mwemwe yaravuze ngo hari umuntu ari inshuti ya Cibitoke, naje ndi inshuti ya Cibitoke. Barabisengeye kuva hari hasi n'ubu turacyari ngaha. Amina amina. Kandi tubona umugisha. Ibuye ryo ku rusengero ry'icibutso. Ibuye ry'icibutso. Itariki zingahe pasi? Dufite nyakura itariki zingahe uyu munsi? 20 zingahe? 29 z'ukwezi kw'icumi kutubera icibutso. Tugomba kubaka urusengero rw'akarorero mu Cibitoke. Korora ibiganza. Uyu yari Eliya. Iki gihe cy'abami ni igihe ishengero Isirayeli yasubiye inyuma. Hanyuma bibagira agaciro k'urusengero. Igicaniro rero aha hose mwicaye, igicaniro raka kantu ako bita madhabahu. Altari aka niko bita madhabahu mu Giswahili. Hotel mu Giswahili, mu Gifaransa. Nukuvuga igicaniro ni ikirero. Aho mwicaye twohita ahera. Yesu ashimwe. Aha naho inyuma y'ahantu muri kabe hakaba hera cyane. Aha turahera kuko ahera cyane nta muntu yahashika. Nicyo gituma n'Abisirayeli kuri kijya gihome bariko barasengerako batinya kwinjira kuri urujya rubuga rw'Abayisilamu ngo badahonyora hera cyane. Nicyo gituma Abisirayeli isaha basengera kuri kijya kibambazi batongera kugira ngo ntibahave bahonyanga hera cyane bagapfa. Ahera cyane aho nahera, aha hose nahera. Ariko igicaniro cy'imibavu cyari inyuma y'iki gihuzu. Iki gihuzu nicyo cyatabutsemo kubiri igihe Yesu yapfa. Hariya bajya bicaye mu ibarabara bari mu rugo. Mu rugo mu ntangaro z'urugo niho batangira ibimazi byo koswa. Umuntu yarashika agatanga ikimazi, akazana inuma, akazana inka, hanyuma akayirambika k'ibiganza, bakayitongera, bakayikerera, bagatega amaraso, bakayazana ku gicaniro. Hanyuma Imana iri mu ijuru ikavyumva. Rimwe mu mwaka ku munsi wa Yom Kippur, umunsi udasanzwe, ni umuherezi mukuru yinjira aboshwe afise ikinyororo kirekire, akaja hera cyane, ajanye amaraso y'inka yiriza, agiye gusabira imbabazi igihugu cyose. Ariko igihugu cyaratabutsemo kubiri, ubu umuntu wese arishikira. Umuntu wese arishikira akitangira ikimazi. Igicaniro ni ikirere. Igicaniro ni ahantu mu Gifaransa tuvuga platiforme. Ni ahantu Imana itangira umubonano. Urabona Musitanteri afise aho akorera, Mburamatari afise aho akorera, umukuru w'igihugu afise ikirimba akoreramo. Imana nayo yabwiye Mose ngo nibangirire ahantu nzokwama ntangira imibonano n'abantu. Usomye kuva 2005 niko yategetse Mose. Abwira Abisirayeli naho bari mu bugaragu ati umuntu wese azana inyuzi, azana imbaho, azana amazahabu, aha yakura ntumbaze. Hano muravuze ngo turi mu bukene. Ni wowe ukenye, Imana ni ikene. Muguti ni wowe ukenye, Imana ni ikene. Vuga ati Imana ni ikene. Abakoreye Imana mu bugaragu dukenye iki none? Turakenye. Burya hari ubukene, hari ubutindi, hari ubwoba. Umuntu wese arakira n'umwama cyane urushinge. Bakaba ni turaboro, tugire cyane turi umwo. Ufise Yesu. Amen.
umutindi ni umuntu yatigeze gutunga agatunga akononekara mu bwenge. Twe ntiturabatindi rero, turabakene. Gorabirazi nta n'umwana akenera urushinge. Hanyuma ingoro y'Imana rero ni ijambo mu kigiriki rivuga ecclesia. Usomye Matayo 16 umurongo wa 18, igihe Yesu yarageze ngo mu Kaisariya ariko aragendagenda yaciye yibarisha ikibazo abaza intumwa ati mbega banyitanye. Baramubwira bati bavuga ko uri umwe mu bavugishwa uri Eliya, ariko Petero aravuga ati uri umwana w'Imana. Ukisi umwana w'Imana Kirisito bivuga Mesiya. Yesu aramwishyura ati Petero uri umuhigo. Niza kwishuri iryo banga bidata kwishuri nawe uri igitandara, kuri icyo gitandara nzubaka ko ingoro yanjye. Nukuvuga ecclesia ni ingoro, nukuvuga ni narushatsi y'Imana. Vuga ati narushatsi y'Imana. Aha ni Imana ikorera, ibiro bikomeye Imana ikorera. Ecclesia yari inama nshinga amateka y'Abaroma. Urabona ko umwami yabiroma. Ecclesia rero mu bihugu byose haba ecclesia, abantu b'inama nshinga amateka, ibiro bakoreramo rero niho bita ecclesia, kandi niyo inama nshinga amateka niyo yafata ingingo muri ibyo bihugu. Muri Palestina yakorana n'abasanidire, abatama b'idini y'Abaroma nibo bafatanya bajya ba Herode bagafatanya na Bakayafa kugira bace imanza. Yesu no bamucira urubanza rwo kumwica, baca baravuga bati amaraso ya Yesu azotubeko. Nicyo gituma mubona Abisirayeli bamaze imyaka 2,000 ari impunzi kuko babambye Yesu. Nicyo gituma nyuma y'imyaka 2,000 niho bahungutse mu mwaka wa 1948 barongowe na Ben Gurion, batanguza intambara ya Isirayeli. Naho Hamas iri kigomba kubatera nizo bashobora kuvuga ati haleluya. Kuko Yesu yaravuze ngo nimurabire ku musukoni, nutangura gututuza mumenye ko ndi hafi. Gorora ibiganza. Umusukoni waratutuje, Hamas nahitera hajya ahantu hose hazaba ha Yesu. Gorora ibiganza. Kandi jasi Haramagidoni ntagire ubahera, kuko Haramagidoni Isirayeli izoba yashwe yonyene, amahanga yose azoyanga. Ariko iyi saha Isirayeli kundanye na Amerika n'ibindi bihugu byo mu Buraya, Haramagidoni ntiragera. Kuri Haramagidoni abantu bose bazokwa mu Isirayeli bayikoranireko, nizohungira mu bugaragwa no kugenda mu bitandara, nizohungira mu gihe cy'imyaka 3 n'amezi 6. Muhumure rero Yesu ari hafi kugutora ishengero, kandi nta kizoba tucuba ku rusengero inzambi itaravuga. Kwakwanya muguti kwakwanya muba ku rusengero tubike ubutunzi bwacu aho inyenzi zidashika. Gorora ibiganza. Nukuvuga rero urusengero ni iki? Ndahantu Imana iburanira n'abantu. Hari ibicaniro bitatu. Hari igicaniro cyo mu muryango, hari igicaniro cyo mu mutima, n'ingoro y'Imana. Igikuru ni ikihe? Ingoro y'iki? Gorora ibiganza bagitoye. Abantu bango ni mu mutima. Oya, kuko mu mutima twese twaje kuvoma. Iyo ugumi wanyu ntacyo bari kuronka. Bibiliya ngo nkoraniriza abantu tukwanire ku ngoro y'Imana. Soma gusoma byagezwe 12, mwumve ko ingoro y'Imana duta byose. Gusoma byagezwe 12 umurongo wa 5 dusome. Mwumve ingene ingoro y'Imana ifise agaciro. Umwe naza dusome kasi 12 umurongo wa 5. Ingoro y'Imana ifise agaciro gakomeye. Duga hano udusome 12 dusome ku murongo wa 5. Ariko ahantu Uhoraho Imana yanyu azotoranya mu miryango yanyu yose ngo hashire izina ryiwe, aho hantu nyene azogerera azabe ariho muzohora mumubariza, abariho muja gushengere, kandi azaba ariho mujana ibimazi byanyu byo koswa n'ibimazi byanyu bindi
n'ibigira cumi byanyu mutanga amashikanwa yanyu mumugereye nayo gushitsa amasezerano nayo mutanga muvyigombeye n'izuburiza zo mu masho yanyu no mu mikuku yanyu azabe ariho murira imbere y'uhoraho Imana yanyu abariho munezererwa nabo mu miryango mu ngo zanyu zose. Amen. Gora biganza ahantu hose mu gihugu muzotoranya hakitirwa izina ry'uhoraho, ahantu hitirirwa izina ry'uhoraho, ahari parisari y'umwene gihugu mugamba twari mu bwete igira kinjura ahanditswe ngo herejwe uhoraho, ngo herejwe ne uhoraho. Hari agakorasi turimo tukaririmba tukavuga tuti wahanu manahanu uzohahoza inyonga zawe uzozana ikimaza hahanu azotahe yishuri wahanu hahanu hahanu uzohahoza inyonga zawe uzozana ikibaza hahanu azotahe yishuri wahanu. Umuntu wese agowe aha twaje kurabana twaje kurondera Imana twese nta numa zundi twese twahuriye kuri iyi ngoro ninde yarazundi none ariko nuri ahantu mu ngoro duca tuba umuryango umwe tugafundana. Amen. Kuko ahantu hari Imana, kuko ahantu hari Imana. Ikibi gicaniro cyo mu Cibitoke, mu Kinama hari igicaniro, mu Ngagara hari igicaniro, mu Kamenge hari igicaniro, mu Kayabo hari igicaniro, Igitega hari igicaniro, mu Kirundo hari igicaniro, mu Rwanda hari igicaniro, muri Kongo hari igicaniro. Icyo cyose ibimaze byaje bikaduka imbere y'Imana gorora ibiganza. Abantu bose badusanga basengera basika gusabira umubonano. Mu gihe cya Eliya rero ngo bari baragicengereye imvura iratara mu gihugu, imvura iratara, umwami abura amazi y'indogoba ngo ajya kuyarondera. Ugicengereye imvura igatara imyaka 3. Soma Hagayi, dusome tunyarutse igitabo cya Hagayi, Hagayi 3:1-8. Mwumve iki gicaniro ingero gihambaye. Igitabo cya Hagayi 3:1-3 bavuga ngo maze ijambo ry'Uhoraho rivugira muri Hagayi uwavugishwa nawe riti mbega iki ni igihe kibere cy'uko mwebwe mwokwibera mu mazu yanyu mu nzu zanyu zisajijwe n'amagabu nayo ingoro y'Uhoraho igihombaguritse. None rero kuri ko Uhoraho n'ingabo avuze nimwitegereze uko mumeze, mubiba byinshi mukimbura bike, kujya murajya ariko nimuhera inzara, kunywa muranywa ariko nimuhera inyota, kwambara murambara ariko nimuhera imbeho, kandi uca amahera awucira mu mufuka utobotse. Uku niko Uhoraho n'ingabo avuze. Nimwitegereze uko mumeze, nimuduge mu misozi muzane ibiti mwubake ingoro, nanjye nzoyinezererwa bimbeshe icyubahiro, niko Uhoraho avuze. Mwaziga byinshi mugize mutya musangana ibike, kandi iyo mubizanye muhira ndabituvya biva kuki, niko Uhoraho nyeningabo abajije. Biva kuko ingoro yanjye irekewe ngaho igihombaguritse, namweho umuntu wese akitwarareka inzu yiwe ubwiwe. Nicyo gituma atana kamere k'ijuru bikibarekurira, n'isi ikaba imivyimburo byayo, kandi nahamagaye uruzuba ngo rw'iki si n'imisozi, nakuyeho impeke umubiryo n'amavuta ya elayo rw'iki bimera mu ndimiro, abantu amasho n'ibikorwa byose bikoreshwa amaboko. Imana idufashe. Mucengereye ingoro abakunda gushaka aha nabonye mushashize korali nuko mwakunze ingoro y'Imana. Muze murabe abantu batazi Imana, niyo yambaye arashasa bikamunanira akagura impuzu nziza ari nk'umudamu agaca yitabura nabi.
igitambara cyiza akaconona akagikatira hano agasigara agenda gusa ntiyambare ngo yikwize. Kubera iki? Mu mutwe waronekeye no kwambara birakunanira. Umuntu akagura agapataro agaca akiboherako, cyangwa iyo ahejeje kuyigura agaca yitabura akayigira amadeshi. Kubera iki? Ingoro y'Imana yarayitengereye. Mu ngoro y'Imana atwigisha kwambara, mu ngoro y'Imana atwigisha kubaka, mu ngoro y'Imana atwigisha gutanga keya, mu ngoro y'Imana atwigisha gusokoza neza, mu ngoro y'Imana atwigisha guteka no gusasa, mu ngoro y'Imana atwigisha kwakira abashyitsi, mu ngoro y'Imana atwigisha igisirimu. Vuga uti amen. N'abantu bashaka nk'abakizwa muze murabigende twambara neza. Ariko umuntu adakijijwe ashobora kuba afise amahera akibagirwa no gukura ibyanwa, ugasanga ibyanwa nta umwanya wo gukura ibyanwa, ariko usanga waconza kaye muze mu birahari. Nawe uri umukene turamenya gusobeka. Vuga ati amen. Kandi umuntu adakijijwe nashima yamuvuga ngo ndagowe, ariko twebwe turatamba tugatarika tukavuga tuti Imana ishimwe, turajya tugahaga kandi tugasagura ko n'abandi. Umuntu w'umubosi, hari n'umubosi atogusororera ifana, ariko jewe ndose igihumbi ikirore cy'amata nkigaburamo kubiri nkasangira n'umugenzi gorora ibiganza. Murajya ni muhimba mutse amahera agumareka. Kubera iki? Atakunze ingoro y'Imana. Ingoro y'Imana rero afise agaciro, tutegerezwa kuyubaka kw'Imana yadutera iteka n'umuntu twagiriwe. Ingoro y'Imana tugashinga ibuye ry'icibutso. Soma Yosuwa 4:4. Uyu munsi niwo mushinga ibuye ry'icibutso. Yosuwa 4:4 rushinga ibuye ry'icibutso. Yosuwa 4:4 havuga ngo iki? Nusoma mu izina rya Yesu Kristo. Nuko Yosuwa ahamagaza abagabo uko ari 12 y'abandi bo mu Bisirayeli, umwe mu muryango wose, arababarira ati nimuci imbere y'isanduku y'Uhoraho Imana yanyu muri Yorodani, umuntu wese yandura ibuye muyashyire ku rutugu mukurikije igitegeko cy'imiryango y'Abisirayeli, kugira ngo azobe ikimenyetso muri mwebwe. Hanyuma mu bihe bizaza abana banyu nibababaza bati aya mabuye yerekana iki, muzobishure yuko amazi ya Yorodani yacishemo kubiri akitandukanyiriza imbere y'isanduku y'isezerano ry'Uhoraho. Igihe yari kirajyabuka Yorodani, amazi yago yacitsemo kubiri, kandi aya mabuye yababereyeho kuba icyibutso mu Bisirayeli gushika ibihe bimeze gute? Ibihe byose. Vuga ati amen. Ibikorwa dukorera hano bizoba icyibutso igihe cyose. Bashitsi, twebwe turi abashitsi. Abagabo muhaguruke turahari. Abagabo b'abashitsi mugiye kugira abagabo b'abashitsi. Abagabo b'abashitsi. Amina musange hano. Uzi kandi umugabo w'umushitsi nanjye hano ariko mwe yaravuze. Haleluya. Numvise umugore we nazi. Tijya madamu wanjye yana nawe nazi. Hera hariya abagabo gusa n'abagore bacu, imiryango yacu. Abagabo hera hariya n'abagore bacu. Uzi kandi se umudamu we nazi hano. Utugomba tuvuga ubutumwa rero. Abagabo b'abashitsi. Amen. Tugomba dusinga amabuye y'icibutso. Twebwe ntitwaje kubakira Cibitoki, jewe baserukiye umuryango wa Rukundo Jean Marie Vianney. Amina. Ngomba ntange ibuye ry'icibutso mu Cibitoke n'abana banje zobazana ni kuri iyi ngoro jewe ku itariki 29 z'ukwicumi. Nashyize ahantu sanga batanguje umushinge. Ngomba nange masiga iri buye bazorirya. Amen. Ibuye abana banje bose bazorirya. Iyo umuntu ajya kubaka rero igicaniro aratongera, avuga ati gutongera.
ibicaniro, hari igicaniro cyo mu muryango twarabyize muri nondwi, igicaniro cyo mu mutima. Ariko uyu munsi tugomba twubake igicaniro cy'iki? Igicaniro cyahe? Cy'Uhoraho. Amina amina. Tutongera tuvuga gute? Icyete cya mbere cya Samweli tugomba dutongerere. Wowe urafata Yesu ashimwe. Nimwe muregeranya amahera n'amasheke murasinye tukakuramo sheke. Kuramo sheke tutongera. Amina amina. Umuntu wese aserukira umuryango w'umushitsi, niba uri umupfakazi userukira umuryango muze nga tugomba dutongere. Barora ibiganza dutongere. Ubu tugomba dutongere. Icyete cya mbere cya Samweli tugomba rero dutongera ibintu bigomba bikomeye. Icyete cya mbere cya Samweli 7 mwumva icyo mwe yarabwira amashengero 7 umurongo w'icyenda. Nuko Samweli yakira umwagazi w'intama mu cyonga awushikanira Uhoraho nk'ikimazi cyo guturirwa kitagabanijwe. Maze Samweli atakambira Uhoraho kubw'Abisirayeli, Uhoraho aramwumvira. Samweli ariko araturira ikimazi, Abafilisitiya begereza Abisirayeli ngo barwane, ariko Uhoraho nyamusi nyene araturagara. Vuga ati araturagara. Vuga ati Uhoraho araturagara. Uhoraho araturagara. Uhoraho aturagara hejuru y'Abafilisitiya. Uguturagara guhambaye abacibutu Abisirayeli niko kubanesha. Ingabo z'Abisirayeli ziba imisipa zikinagiza Abafilisitiya, bagenda barabica babashikana i Betikari. Maze Samweli yakiriwe arishinga hagati y'imisipa n'Isheni, anyita Ebenezeri. Aravuga ati kugeza n'ubu Uhoraho aradutabaye. Ko bari bwanza abagabo n'abamama ati kugeza n'ubu Uhoraho aradutabaye. Kugeza n'ubu Uhoraho aradutabaye. Shangero kugeza n'ubu kugeza n'ubu Uhoraho aradutabaye. Imana igomba ituragarire. Amen. Twarasenya ahantu Imana igenda umugisha. Nanjye mu mudugana nabi Imana amaze kugamushaka. Nimugorere igana mushima Imana. Amina. Sinyigobi n'umwanya wo kwishima imbere y'Imana. Ngo wishima yiratende Uhoraho. Amina. Naho byose kuri YouTube nanjye gusa umuduga atakintu kiri nakoze n'ubuntu bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ngomba rero ntange ikibazi kivuga. Nigitanga rero ndagitongera. Abadayimoni bakurikira umuryango wanje Yesu abasongeko aribukane mu izina rya Yesu. Abana bahezagirwe. Abana barukunda vuga amazina bahezagirwe. Abana barukunda bahezagirwe. Esther bahezagirwe. Vuga amen. Abahezagirwe. Elia bahezagirwe. Israel bahezagirwe. Moses bahezagirwe. Una bahezagirwe. Shishikara kubasengera. Samuel bahezagirwe. Elisa bahezagirwe. Emilia bahezagirwe. Madame Rukunda bahezagirwe. Arongidada azosaza yisaziye. Ubona umuhezagiro muhezagiye Rukundo. Muzanire rero undi nawe tumuhezagiye. Zana cyagiseke. Bo jenhanze icyibutso hano. Zana isanduku. Undi n'abanyaruka. Nitutega wowe ngo muguti jewe kugira ngo utongere. Iki cyibutso ntishizeho. Niba ari ideni ufise nanza dukeya ideni rihere. Narifise amahera menshi mugabo ubu ndagomba Imana isombe gusozera neza. Urazi gukina gutunga mu nyumuka kera. Ati Imana isombe gufata umunze kandi izogira isozera ryiza. Amen. Siko none turanyarutse. Vuga sifa kwa Mungu.